baramukije nongera ndabahamwiriwe bivanye naho muherereye hose abakunzi b'ikinyamakuru Marango Media nongera ndabipfuriza umwaka mushasha mwiza w'ibihumbi 2025 uzobe umwaka mwiza umwaka w'ibigwa vyiza umwaka wo kuranirwa mu nshuti ababanyi imiryango. Uyu munsi tugiye kurabira hamwe ibikorwa byo kubaka ubwato bubiri bwose bwegukira ishirahamwe Musumba Cargo ishami rya Musumba Holding. Nkuko mubibona turi mu kibanza cy'inyubako y'ubwato kiri mu Kabezi mu ntara ya Bujumbura. Marango Business niyo mizero y'abarundi bose bakeneye kugura ibikoresho byose bikoresha umuyaga nkuba. Wifuza ama ordinateur, ama écran plat, ama television agezweho n'ibindi nk'amakinga, projecteur, ama bafe, ama tapi, eka n'ibindi mwokenera byose mu buzima bwanyu busanzwe bwa misi yose. Cyangwa mukeneye umufundi n'ibinuje iyo bakorera ivyononekaye muhera iwanyu. Byose twakure kuri 68 tuba tubikire. Marango Business niwo muco wize kuba muri bose. Iyunguruzwa ry'ibidandazwa canke ry'ingenzi biciye mu nzira yo mu kiyaga bifise akamaro ndetse n'inyungu cyo kimwe n'iyunguruzwa ry'ingenzi ziciye mu barabara. Mu ntumbero zo gufasha uko ingenzi ziyunguruza ishirahamwe Musumba Cargo ishami rya Musumba Holding ririko ryubaka ubwato bubiri bw'amahasa mu kibanza cyo kubakiramo ubwato aho giherereye mu Kabezi mu ntara ya Bujumbura. Umuyobozi mukuru w'ishirahamwe Musumba Cargo arasigura icyatumye biyumvira gushiraho ubwo bwato. Gato rero bundi mwabonye cya Musumba ya kabiri ni mu bwato butandukanye gato niyo Musumba ya mbere. Musumba ya mbere yakorewe cyane ibidandazwa ariko Musumba ya kabiri niyo gutwara ingenzi gusa. Mu bwato bubiri buriko bukorerwa rimwe, ubwato bumwe bufise ubushobozi bwo gutwara abantu 600. Nibaza ko matiere bukoze iratandukanye hajya twakoresheje cyitwa aluminium ariko Musumba ya mbere ikozwe n'ivyuma. Tuzokorera mu kiyaga ca Tanganyika, Bujumbura, Kigoma, Bujumbura, Karemi, Bujumbura, Kabimba n'ahandi na Murungu muri Zambi. Dufashe nk'akarori barabara rya Rumonge murabona ko ryamagize ikibazo ryama mu ngorane hariho ayo mafacilite menshi yotuma ingenzi ziyunguruza byoroshe biciye mu mazi. Naho twofata iyo urugendo rwo kuva Bujumbura dushika za Rumonge na za Nyanzarake n'ahandi n'ahantu horoshe ingenzi zoshika bizoroheye mugabo tudafise izo moyens de transport. Hama ikindi cyatumye twiyumvira gukora ubwato bunguruza abantu gusa ni kubera mu kiyaga hariyo amato make naho nyene ntukwita ko ari menshi yunguruza ibidandazwa mugabo turavye nk'igihugu kibanye ya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni igihugu kidafise amabarabara menshi kandi gifise ingenzi nyinshi ziyunguruza. Nibaza ko bishobora kuba bigora gushika mu gihugu cacu. Rero kubwo guhuzahuza izo ngenzi no guhuza ibihugu no guhuza ndetse abanyagihugu bo ngaha mu gihugu iwacu twumvire ko habonetse ikintu cofasha ingenzi kwiyunguruza biciye mu mazi byo ko barakarusho kuri twebwe ndetse no ku gihugu. Robert Valère Beford mwenga mu kubaka ubwato mu karere k'ibiyaga binini aravuga aho ibikorwa byo kubaka ubwo bwato bigeze. Alors ça fait maintenant un peu plus d'une année que nous travaillons ikiringo kirenga gato umwaka dukorera ngaho mu kwezi kwa Munyonyo mwaka wa 2023. Bavuga ko ibice 90 kwigera by'igicapo bimaze kurangira. Twarageranije itoni za baba 160 bya aluminium. Twibaza ko tuzorangiza ibyo bikorwa byose na aluminium mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka wa 2025. Inyuma hazoba icyo twokwita kumarira twongeramo imoteri, umuyaga nkuba, amatara, gusiga amarangi, gushiramo bitanga akayaga, intebe, ibiyo ndetse n'ibikoresho dukoresha mu gutwara ubwato. Les instruments de navigation et de commande du navire. Voilà. Mais ce sont des navires neufs, construits dans les règles du standard international
ubwato bushasha bwubatswe ku rwego mpuzamakungu twarashizemo abakozi narashoboye kubafasha kumenya imfisi kugira ngo ibikorwa tugihagurukire ndetse kinyaruke mu gihe buzotangura gukoreshwa mu mategeko no kubahiriza agaciro kabwo ubwato buzaba bufise icyizere cyiza twibagire ko ari ubwato bunyaruka zodufasha guhuza Bujumbura na Kalemi amasaha 5 ikintu cyiza cy'agaciro no gukingira ingenzi zacu muri biyaga binini. C'est tellement important d'offrir la sécurité aux passagers dans nos grands lacs. Mais ces Burundais sont, à ma connaissance, au nombre d'une douzaine aujourd'hui. Abarundi bakorera ngaha barenga 10 bagafashanya n'abanyakenya abakongomani abanyarwanda aho bariko bariga uko bakora ubwo bwato bariko biga gusudira gukata guteranya mu gihe ubwato buzohera bazoba abakozi bakomeye kandi bagacira mwako kazi nk'abarundi bamaze bakajya kubaka ubwo bwato ni byiza ko baronka agashiro kabuki ko bashoboye kubaka ubwato na cane cane ko biriko bikorerwa mu gihugu ciza c'Uburundi capable de réaliser les projets qui sont construits sur son sol. Umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe Musumba Karugo aratubwira ibintu nyamukuru by'ubwo bwato bubiri ku ngenzi z'Uburundi ndetse no ku bihugu bibanyi. Ingenzi zizokoroherwa kw'ibeyi, ibiciro biri hasi cyane. Iyo dukoresheje ubwato ibiciro biba biri hasi. Hamwe cya kabiri mbona ko bizokorohereza ingenzi zahora ziyunguruza n'imiduga amabarabara hari igihe bigorana mugabo mu bwato biranyaruka. Nta rugendo na rumwe tuzokora rwo mu mazi rushobora kurenza umunsi umwe. Murazi ko dufasha akarero ku rugendo rwo kuva mu Burundi canke Zambia uza mu Burundi n'imisi idashobora kuba munsi y'ine canke 5 kwiyunguruje n'umuduga, ariko dukoresheje ubwato mu masaha make cyane atari hejuru ya 28 ingenzi zizoba zamaze gushika mu gihugu. Igihugu rero novuga ko kizoronka akarusho gakomeye kuko ba mukerarugendo canke ingenzi zinjira mu gihugu hazoba hariho ico nokwita uruja n'uruza rw'abantu bitewe n'uko ubwato buzoba bwinjiza abantu batari bake kandi busohora batari bake. Nubwo ko n'amafaranga y'amanyamahanga Tanzania amakongomani n'ayandi yose muza akoreshwa mu gihugu azokwiyongera bitewe n'uko ubwato buzoba bwinjiza ingenzi zitari nke mu gihugu. Kasi ntambamiza z'igitoro aho dukorera nta matara ya electricité ahari kandi murabona ko n'ivy'igitoro navyo bitoroshe kuronka. N'intambamyi novuga ko ikomeye. Hariho n'indi ntambamyi novuga ko murabona ko ari ibintu bidasanzwe bimenyerewe ngaha mu gihugu iwacu, dukoresha abanyamahanga cyane. Byumvikana ko ibiciro biba biri hejuru. Urumva ko umutahe canke ico no kwita investissement iba ikiduga gose bitewe nuko tudafise main d'œuvre locale izi ivyo dukora. Nibaza ko iyindi ntambamye twovuga ni secteur nshasha novuga igira itangurire ngaha, bisaba ko twofatwa mu mugongo kugira ngo abantu bumve ko hari ikintu cy'iterambere cashitse babimenye. Burya ikintu cyitwa ubwato nk'uko mwakibonye ikintu kinini, ikintu kingana n'inzu. Hajya rero ukugira dukore hajya tuba dukeneye mazutu, tuba dukeneye ibitoro. Icyo twabasaba nuko kumbure nibaza ko secteur ya maritime canke abantu biyunguruza aho dukoresha transport cye mu mazi, nibaza ko abantu benshi ko batarabimenya cyane. Twosaba ko uko bafacilita canke ko borohereza abagira ama transport y'imiduga natwe boza baratwibuka kugira tse turaronka
ibitoro kugira ngo dushikane ibidandazwa ku gihe tworoherwe dushikane n'ingenzi ku gihe. Ibikorwa byo kubaka ubwato MVD aho bigeze bibereye ijisho mu gihe bizohera ubu bwato bubiri buzogira ico bwunguye ku gihugu ciza c'u Burundi ndetse aho hazoboneka mbere n'uburyo buzoshobora gufasha mu iterambere ry'igihugu. Turabashimiye mwakoze kudukurikirana, tongeye kandi kubipfuriza umwaka mushasha mwiza w'2025. Malengo Business niyo mizero y'abarundi bose bakeneye kugura ibikoresho byose bikoresha umuyagankuba. Wifuza ama ordinateur, ama écran plat, ama television agezweho n'ibindi nk'amakinga, projecteur, ama bafle, ama tapi, eka n'ibindi mwokenera byose mu buzima bwanyu busanzwe bwa misi yose. Cyangwa mukeneye umufundi abirinuje iyo wakorera ivyononekaye muhera iwanyu. Byose twakure kuri 68 tuba tubikire. Malengo Business niwo muco wize ku barundi bose.